kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wahimbajwe hari Abarundi benshi bahungiye hirya no hino kw'isi, abenshi bakaba bahungiye mu bihugu bibanyi. Mu biharuro bitangwa n'igisata ca ONU citaho impunzi kw'isi HCR, impunzi z'Abarundi ziri mu bihugu bibanyi ni ibihumbi 282 n'amajana 873. Muri bo ibihumbi 112 n'amajana 291 bari mu gihugu ca Tanzania, ibihumbi 48 n'amajana 486 bari mu Rwanda, ibihumbi 49 n'amajana 849 muri Kongo, ibihumbi 40 n'amajana 326 muri Uganda, nayo muri Kenya hakaba ibihumbi 31 n'amajana 916. Leta y'u Burundi itera kamo Abarundi bahunze guhunguka. Mbega ako kamo kakigwa gute na bamwe mu Barundi bahunze? Ibi nivyo tugira tubayagire muri kino kiganiro kw'isoko, mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Kaze. Kw'izina rya leta, mw'itangazo ryasohowe n'umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, Abarundi bahunze basabwe gutaha mu gihugu c'amavukiro. Uyu mwaka wa 2024 duhimbaje umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi ku civugo kivuga giti kwifatanya n'impunzi kugira haboneke inyishu. Leta y'u Burundi irahamagariye kandi Abarundi bakiri mu buhungiro gutahuka kugira bifatanye n'abari mu gihugu mu bikorwa byo kwiteza imbere, na cane ko amahoro n'umutekano ari umusesekara mu gihugu cyose. Impunzi ntizifuza kuguma mu buhungiro, ariko iyo zibonye mu bahungutse hari abashika bicwa, abapfungwa, abanyuruzwa hamwe n'abasubira komoka, biratuma zitinya guhunguka. Bivugwa n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi CBDH VICAR. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ngo impunzi nizitahuke mu gihugu cazo hari amahoro. Abatahutse ubu tuvugana hari abari kugaruka babasha kubona aho baca bakagaruka. Hari n'ahandi kubw'ibihe bitoroshe zarimwo impunzi zimwe na zimwe zafashe umwanzuro wo gutaha, ariko CBDH VICAR yagiye itanga ingero nyinshi zaho zigeze i Burundi zatotejwe, zirabwa nabi, ziraburabuzwa, izindi ziricwa. Ingero ni nyinshi, ariko twabibutsa nk'umunyagihugu wo mu Kirundo yatasha avuye muri Mahama, Ferdinand Kambayengwe, aho yishwe n'abayobozi bakabimenya ntihagire ikintu na kimwe gikurikiranwa. Ibimenyetso ni byinshi byerekana ko umutekano w'impunzi itahutse atari mwinshi udahari. Twe nka CBDH VICAR turavuga ko kwitwa impunzi ntabwo ari izina abantu bahitamo canke batoranya, ariko guca ubuhunzi ntabwo ari ikintu uvugira ku maradiyo ngo birabaye. Hari ibimenyetso canke hari bikorwa kugira ngo uwahunze afate umwanzuro wo guhunguka. Jean Bosco Vyizigiro, umuvugizi wa CBDH VICAR, yaganiriye na mugenzi wacu wo muri RPA. Nayo kubw'umunyepolitike Frederic bavuga inyumvira, akamo gategwa impunzi ngo zitahe gakwiye kujana no gushaka kwa politike. Ahandi ho abahunze batinya guhunguka kuko boshobora gushika bicwa. Twebwe ko dusaba ngo dutahe ntitwanse n'igihugu cacu. Mwaka 2015 ntabyirengagize ibyabaye arabizi. Abavoka bashikanye go rubanza muri rya sentare yo muri bihugu byo mu buseruko. Iyo sentare yatangaje iti mu vy'ukuri abagize amakosa nabarondeye guca ku n'ibwirizwa nshingiro, no kuvuga ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko gushika ubu ntiburavyemanga kugira ngo dutahe dufise umutima mu nda. Bari bico tumusaba kandi turamwinginze abanze yemere rujya rubanza, kuko karya karere bafashe ijyangiye ngo ari umukuru wa karya karere. Uyu munsi rero niyemanga ati jewe ndemanze yuko vy'ukuri urubanza rudutsinda, impunzi zose nizitahe kandi aya makunga dufashe aba bantu batahe atabwoba, nitwashaka twingere tubakingira umutekano
umutekano nk'uko baba bavyifuza. Aho nta gisivya, abantu tuzotaha mu mahoro. Mugabo ibisigaye na karimi, kuko abenshi batashe bavuye muri za Tanzania canke mu Rwanda, harimwo abapfuye, harimwo n'abasubiye inyuma, harimwo n'abakunzwe. Rero kavuga uti none ayo mahoro ajejeta aririmba, kandi n'abantu barimwo barahunga. Rero turabona abantu bahunga, twebwe kamo turakumva, ariko nawe nakore mu rundi ruhande vy'ukuri atwereke ko ari kubishaka, atari ukutubesha, arimwo aragushinyaguriza kandi atari byo. Bamvuga inyumvira yaganiriye na mugenzi wacu wo kuri Radio Inzamba. Kuva mu mwaka wa 2001 uko umwaka utashe, igenekerezo rya 20 ruheshi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Uwo mwaka akaba ariho hari haramutse hahimbazwa isabukuru y'imyaka 50 amasezerano agenga impunzi ashizweko umukono. Aha akaba ari naho ikiganiro kw'isoko cuno munsi kigarukiye. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabikebanuye naho utaha. Cari ikiganiro kw'isoko.